uba umaze kumva ahantu henshi hatanduka, ariko uyu munsi ngiye kukwiganira amwe mu mateka y'agace gasanzwe kitwa Zone of Silence. Zone of Silence bisigura iki mu rurimi rw'ikirundi? Zone of Silence bisigura mu gace k'agacerere. Hari abantu benshi batazi Zone of Silence aho haherereye. Zone of Silence iherereye mu gihugu ca Mexique mu gace kitwa Mapimi Durango. Aho Zone of Silence yari hataraba ubugaragwa, hariho inyanja iza gukama. Zone of Silence ni kamwe mu gace gafise ibitangaza byinshi cyane, aho ushobora kubona umuntu ariko aratembera mwako gace, haheze akanya gato ntusubire kumubona. Eka iyo uri kuratembera n'igitungwa cyari cyo cyose, iyo bishitse muri ako gace bishobora gukurako umunwa na gato. Nk'akarorero, dusanzwe tuzi yuko inkoko buri gihe isaha 11 z'agatondo canke saa 12 z'agatondo zisanzwe zibika, ariko iyo inkoko ishitse muri ako gace ka Zone of Silence eka ntibika, izosubira kubika iyo ivuye muri ako gace. Ivyo nivyo vyatumye abashakashatsi benshi bakora ubushakashatsi bashaka kumenya ni giki gituma ibitungwa vyinshi canke telefone, computer, radar zishitse muri ako gace bidasubira gukora. Muri ako gace ka Zone of Silence, iyo ufise telefone canke televiziyo canke radar ntibikora na gato. Abashakashatsi bibaza byinshi cyane kuvyerekeye aho hantu. Ababa hafi ya Zone of Silence bavuga yuko ako gace ka Zone of Silence ari kamwe mu gace aliens zisanzwe zikunda kuba zihari zituje, ariko abashakashatsi benshi bavuga yuko atakiremwa aliens kibaho. Mu mwaka w'igihumbi kimwe majana 930 umutwazi w'indege w'umunyamegiziko azi ku izina rya Francisco Serabia avuga yuko yarenganye n'indege yiwe mwako gace ka Zone of Silence. Indege yiwe yaciye itangura kubura control, ndetse na radare ntizabaye zigikora, icigwa muri ako gace ka Zone of Silence. Ivyo vyatumye Francisco indege yiwe itura muri ako gace ka Zone of Silence. Francisco Serabio niwe muntu wa mbere yatanguye kumenya ako gace ka Zone of Silence, akaba ari nawo muntu yatangarije isi ibitangaza vya Zone of Silence. Kuba indege yiwe yarataye icerekezo ari vyo twita radar muri ako gace ka Zone de la Silence ntibisigura yuko atarazi gutwaza indege, yarabizi cyane. Mu gace ka Chiapas mu gihugu ca Mexico hari ikibuga c'indege bitiririye uwo mugabo Francisco Serabio International Airport. Ivyo bitwereka yuko muri ako gace ka Zone de la Silence hoba hariho ibintu bidashaka urusaku rw'ikintu cari cyo cyose. Ivyo vyaranga ko Francisco Serabio yari umutwazi w'indege akomeye cyane mu gihugu ca Mexico. Mu mwaka w'igihumbi kimwe majana 994 uruganda rwari rujeje guhingura amavuta mu gihugu ca Mexico rwitwa Pemex rwarungitse aba engineer bago, harimo mu engineer yitwa Harry na De La Piña gukora ubushakashatsi bw'ukungene bobasha gushisha amatiyo atwara amavuta muri ako gace ka Zone de la Silence. Umu engineer yitwa De La Piña w'umunyamegiziko yaragiye na timu yiwe muri ako gace ka Zone de la Silence kugira bakore ubushakashatsi bw'ukungene bocisha amatiyo atwara amavuta mu gihugu ca Mexico. Umvo zuko mu bikoresho bari basanzwe bakoresha harimwo amaforez, amaradar, harimwo amakompyuta n'amatelefone, ivyo vyose ntivyabashije gukora muri ako gace. Eka n'amapareye numerique ntiyabashije gukora muri ako gace. Nkubwira yuko uwo mugabo Henry De La Piña ari wo mugabo wa mbere yabashije
gutazira ako gace ko kitwa Zone de la Silencio, aho yarivuze mu rurimi rw'Igiespanyol agwita Zone de la Silencio, ariko mu rurimi rw'icongereza Zone of Silence. Nkibikubwira mu rurimi rwacu rw'ikirundi n'agace k'agacerere. Inkuru tubwirwa n'ababaye muri ako gace Zone of Silence zirateye ubwoba. Iyo barenganye muri Zone of Silence bama bahura n'abantu batatu, kandi abo bantu bababona buri gihe, ariko bazi aho baba, kuko muri Zone of Silence nta nzu n'imwe iriyo. Abo bantu batatu harimo abagabo babiri n'umugore umwe, kandi imishatsi yabo irera cyane, kandi baba bambaye bikwije. Igitangaje nuko impuzu bambara ziba ziri mu nzahabu. Abo bantu baranashonga, ariko ni barebare cyane, bagenda kumwe kandi baba bambaye impuzu z'inzahabu, kandi ntushobora kubabona neza mu maso kuko baba basayangana. Ivyo bavuga yuko ari zimwe muri aliens ziva kundi mubumbe zaje zikiganza muri ako gace ka Zone de la Silencio. Abashakashatsi b'ubutaka harimo uwitwa Josephine, aho hari mu mwaka w'1975 mu kwezi kw'icumi, aho bariko barakora ubushakashatsi ku mabuye adasanzwe ava ku yindi mibumbe, niho bakora ubushakashatsi kuri Zone of Silence. Bagitangura ubushakashatsi bwabo haraguye imvura idasanzwe, tuma abo bashakashatsi Ernest na Josefina Diaz bafata umwanzuro wo gusubira iyo baje bava, ariko mu gihe bari mu imodoka yabo yarabashije gukora isanganya kuko imvura yari yaguye ari nyinshi cyane, ndetse ibishanga bifata imodoka yabo. Ivyo vyatumye bava muri iyo modoka bagenda kwisunika bive muri ivyo bishanga. Ariko bakiri muri ivyo baciye babona bantu batatu bakunda kuza bambaye impuzu zisa kandi bakayangana. Baratewe n'ubwoba cyane binjira mu modoka, ariko abo bantu batatu babashije kubafasha gukura imodoka yabo urako gace ka Zone de la Silencio. Kandi cyabatangaje nuko atamuhindo w'imodoka wigeze uhinda muri ako gace. Zone de la Silencio ifise ibitangaza byinshi cyane, ariko igitangaza gikuru nuko womenya iyo ushitse muri ako gace, iyo ufise telefone canke appareil canke ikintu cyari cyo cyose gisanzwe gikura ijwi canke gisohora ijwi, muri ako gace nta jwi rishobora gusohora. Ivyo nivyo bitangaza biri mu gace ka Zone de la Silencio. Turabashimiye, ubutaha tuzoyaga ku rugomero rw'umuyaga nkuba rusanzwe ruri mu gihugu cy'Ubushinwa. Urwo rugomero rusanzwe rwitwa Trois Gorges, rusanzwe ruri mu gace kitwa Yangtze. Uwari ko aragushikiriza iki kiganiro warubizi, jewe Ali Osama kuri Buja News, yahoze yitwa Justice Pro.